Bamwe mu bakozi bo ku bitaro bikuru vy'Imurore muri komine ya Gisagara y'intara ya Cankuzo bamenyesha ko batorohewe mu kazi kabo biturutse kw'ibura ry'umuyagankuba rimaze hafi iminsi 6. Uretse ivyo n'amazi yarasanzwe aboneka ashikanywe kuri ivyo bitaro n'imoteri nayo ntayo. Umwe mu bakozi bakorera kuri ivyo bitaro amenyesha ko ubuzi bwinshi butariko burakogwa. Ku bitaro si ikintu coroshe, ata matara hari n'amazi bica bijana, nta n'amazi dufise. Urumva ikibazo ni iki? Ikibazo bica bikwega vyinshi. Abantu babahana hatagira amazi, hatagira amatara, ingorane ziba ivyerekeye isuku, akazi kagaca gahagarara kubera dukoresha ivyuma nyene ubuhinga bwa none bigaca bihagarara. Ibice bigize ivyo bitaro bigenda bimera nabi uko iminsi igenda. Umwe mu bakozi amenyesha ko ahasinzikaye cane ari aho abavyeyi bibarukira hamwe n'ahagwarira abafise ibikomere. Urumva ahantu hatari amazi, hatari amatara, urumva ko ari ikibazo. Isuku kurikira bibarike na cane cane nk'ahari abagwayi b'ibikomere, ahari abakenyezi baje kwibaruka. Ndakubariye no gukoropa, ubundi tugikoropa nawe wumviriza ahantu hahurira abantu nk'abo. Ntivyoroshe aho tutibagiye mu tuzu twa sugumwe. Abanyagihugu bitura ivyo bitaro co kimwe n'abasanzwe bahakorera basaba ko umuti kuri ico kibazo wotogwa mu maguru masha hataraboneka abagwayi batsinzikara cane canke abandura indwara ziturutse kw'isuku rike. Mu ruganda rwa RPA twarondeye abo mw'ishiramwe Regideso mu ntara ya Cankuzo kugira twumve ico bashikiriza ariko ntitwashoboye kubaronka.